tubayeho mu buzima aho ivyo tuba turimwo rimwe na rimwe biza bikagira inguvu nyinshi cyane, bikatugora, bikaturemera, kandi bikatwafekta ku rugezo rwaho uza kwisanga ivyo turimwo bigera ahantu vyempoza mu buzima bwacu, bigatuma mu buzima bw'umuntu yamenye Imana atakaza icarico canke areka kubica kwiye kuba bifatiye ku bintu ari karacamwo. Iyo turiko turaba mu bihe vy'umugisha mwinshi canke iyo turiko turaba mu bihe vy'ingorane nyinshi, hari igihe bishika mu rugendo rwacu tugahinduka, tukaba babi, tugatakaza ivyiza vyacu. Waganira n'umuntu akakubwira ngo kuva ntanguye guca muri ibi bihe, kuva nciye muri kijya gihe, kuva habaye bijya, natanguye kwisanga ndi mu ngeso mbi. Aha ndabivuga cane cane mfatiye ku ngeso zitari nziza usanga umuntu ari karabamwo, ariko ugasanga bifatiye no mu vyo ari karacamwo. Ugaca rero wisanga ico wahoruri canke ico wahamagariwe waragishize ipembeni, wacitse uyundi muntu, kandi ukumva umenga biri legitime, ukavuga ngo ntimuzi ingorane nabayemo. Ariko ndaje kubwira munsi muri kino gitondo ivyo ubamwo n'ingorane ucamwo ntizikwiye guhindura ico wagizwe. Ico nagizwe kirakomeye kurusha ivyo ndiko ndacamwo, kandi ivyo ndiko ndacamwo byaba vyiza canke byaba bibi biza gushinga intahe, biza gupruva réellement yuko ico nagizwe cabaye. Hari abantu utazomenya engagement yabo ku Mana kugeza umunsi uzobabona bari mu mugisha, binjira mu bihe vy'umugisha ukabona ubuzima bwabo burahindutse, batanguye guhinduka, badahinduka neza ariko bagahinduka bacika babi. Ariko ivyo navyo bikaza gushira habona icakoretse mu buzima bwabo, swati nticakoretse canke n'ikintu gikorwa kitarashitswa neza, ariko ugasanga rimwe na rimwe ibi biratubera ikibazo.